twebwe kuvyerekeye ivy'abapolisi ntabwo dushobora kumenya ibiri indani mu kigo iwabo, ariko ureba n'amaso ubona ko ari ibintu biteye isoni kandi biteye n'amakenga. Urebye imyambarire yabo ubu basigaye bafise ntabwo ari kimwe n'imyambarire yo mu gihe giheze. Mu gihe giheze uhora n'umupolisi ko yambaye uduteni dushasha, turato dushasha, ukabona akaberewe. Ariko kenshi ubu abapolisi bambaye iteni zabatagukiyeko, ibirato byaratabuze byarahengamye. Urumva rero niyo mpamvu naguye ati ntidushobora kumenya ibiri indani, ariko gusa nawe uca ubona yuko uti none aba n'abapolisi bahembwa n'igihugu canke n'abapolisi sinzi iyo bava. Urabona baje gufata umuntu bambaye sevire, birabana ugasanga impuzu zaratabaguritse, ukaca wibaza ese boba ari babandi bo muri Kongo muri za 90 kuri ba mu buto. Uriko uraraba zirya mpuzu z'abapolisi ntawe uzi ko ari isimbi, ntawe uzi ko ari isuku rike. Urashobora gusanga irya mpuzu yabo iriko ubuhoma, iriko ubuhoma, ugasanga impuzu yaragiye irajako ibintu vyirabura ku mifuko, no ipantaro, ishati ugasanga aha kw'izosi iriko ikintu enga ni kiremo kitavuzwe co n'ibirato. Mu birato vyo usanga vyarapinze canke barabishizeko amanyuzi, barashonye, hejuru caratabutse kashaya n'ibara. Urobega ukavuga ati none n'umupolisi w'igihugu canke n'uwundi muntu, no kuri birateye isoni kabisa. Twebwe abanyagihugu turatangazwa cane n'ivyo wasanga umuntu yambaye impuzu yatabutse, aririya ahantu hariya yacuye, baba n'imipira y'imbeho, ugasanga nyene imipira yanditseko polisi y'imbeho. Mugabo no muzi usanga umuntu yambaye teni ugasanga yarengejeko igikoti, ugasanga yarengejeko umupira. Iyo mipira bambara, imipira amakoti baguze mw'isoko ya gisivile. Ibirato navyo usanga nyene vyaraheze baromekanze, ugasanga ibitaro bashizeko ibindi vy'amapine, usanga nyene ari ibintu biteye isoni. Ivyo vyose je ndaza ko biva ku bukene, biva ku bukene bw'ivyo vyambarwa batabaha. Barabe rero bagarukire igipolisi kabisa babijejwe mu nzego zo hejuru, babahe imyambaro babatera iteka kuko nabo bakorera igihugu.